Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bivanye mu wese ahari canke aza kurabira ino video kuko ni video iguma kuri Facebook, kuri page ya Akeza Sports kuri Facebook. Rero uno musi kaba twakiriye umukinyi yatsindiye agashimwe ka Akeza Sports Player of the Week, akaba ari igikorwa gisanzwe gikorwa na Akeza ifadikanije nishira hamwe risanzwe rikora rikanadandaza amavuta yo mu miduga aryo Wavetec Lubricants. Arashaka kutwibwira. Nitwa Nijimbere Guibert. Voilà, ni Nijimbere Guibert, nabaza yuko umuntu wese Nijimbere Guibert nizina ashobora guca rivugisha abantu benshi gutandukanye. Ukina he? Ina muri club Urunani BBC. Ukina muri equipe ya Urunani BBC. Navuga yuko si wo mwaka wa mbere ukinye basket, yo saison ya mbere ukinye muri basketball. Ushobora kutubwira imigwi yagiye uracamwo kuva gitanga kina basket? Je natanguriye gukina mu mugwi wa New Star division B, ndaduga na division A, nja mu Rwanda muri ikipe yitwa IPRC Kigali, ndavayo muri IPRC Kigali nkina na Patriot, nkaba navuye muri Patriot nja mu Runani BBC. Okay, umva ariko ari parcours ndende mu myaka ishika nko kuri imyaka ingahe? Imyaka 9. Imyaka muri Stade 2013, voilà. Navuga ko kuva muri iyo myaka yose umaze gukina, ni igihe kintu twavuga yuko nka Guibert Nijimbere yoshaka kubwira nk'abantu ko baratura bati niyo souvenir ya mbere nini ya cyane ikomeye cyane maze kugira muri basket? Bon, souvenir ni navuga ni zibiri ariyo ya championnat national Igitega twakinye contre Dynamo. Sindiko ndibuka neza umwaka umenga ari 2016. Hamwe yindi souvenir mfise ni ya qualification ya bare mu Rwanda ndiko nkina ikipe ya Patriot. Ni match ya nyuma ya VBL, naho mwari mumaze gutwara igikombe ariko match ya nyuma mwakinyira ikipe ya New Star, ikipe twavuga ko ariyo yakuretse. Ni equipe maze gura n'inshuro nyinshi kuva umaze gutangura gukina muri VBL no mwaka. Wiyumva gute uri kugakina na equipe twavuga ko ariyo yakuretse uri kurayitsinda kuko ni ibintu bikunda gushika kenshi? Bon, si ikintu cyoroshe ariko je ko ndabifata adversaire guma ari adversaire. Aha, ni Guibert Nijimbere. Warabaye meilleur ailier mengo muri Viva Champions, eri tournoi meilleur ailier. Mga Viva Basketball Champions. Eri tournoi Viva. Wabaye meilleur ailier. Ko tumenyere ukina ku ruhande go mu post 1 canke 2, wimvise gute baguhisemo nko meilleur ailier? Bon, nanje naratangaye ariko ngira muri etona nakinye ere cyane ngira nico gituma baramisemo kuri meilleur ailier. Donc urashaka gukina L na meilleur byose? Bon, shaka gukina L meilleur na meilleur. Okay. Ni umaze gutukura nka matrofe atandukanye individuel yaba mu Rwanda twari tumaze kumva ko ari amatrofe yose cyane mu Burundi. Igitigirisha amatrofe umaze kuronka individuel nanga? Bon, arashika nko kuri 6 cyangwa 7. Ama collectivement n'abana equipe? Bon, maze gutwara iyi ni championnat yanje ya kabiri ntwaye. Ko muri imwe yitwaye mu Rwanda indi yitwaye hano. Twavuze souvenir kuri ntuze ya carrière yawe yose. Ni kihe kintu wumva yuko uzogumana cyane ku mutima muri Viva Basketball League iherutse guhera, ikintu utazokwibagira? Muri Viva ari match twakinye contre les Ipo, niyo twakinye prolongation ariko nta muntu umwe yarabyiteze ko byasa nko yaheze. Niyo souvenir numva mfise muri Viva Basketball League. Okay. Ni equipe yanyu ya Urunani yabaye champion, bisigura neza ko muzoca muja mu iganwa mpuzamakungu mura n'imigwi yo mu bihugu bitandukanye. Ni inkino twibaza yuko wari umaze gukina akabijya uno mwaka, twavuga yuko mu nteguro uri kuritegura muri izo nkino canke mu mugwi naka? Bon, nkuko bizi izi competition tuzoja gukina za ball ni competition iri kuri niveau iri hejuru. Ni ibintu bisaba kudubla effort kugira
ariko umuntu akine neza kuko ari yaba ari ibintu byinshi ama video ibiki donc umuntu ategereza kudubla effort kugira ariko azogira agire performance nziza muri izi competition. Tuvuga ko muri kino gihe muri vacances turi mu vacances gatoyi niko navyita. Kuva umaze kugaruka gukina mu Burundi nibaza ko ariho bwa mbere uronse ikintu twokwita ko ari nka vacances mu gihe cy'inkino. Ego nko muri kino gihe mu byifata nko gute abakinyi canke wowe ubwawe? Muri kino gihe ni ari vacances la relax kuko umubiri wa wararushe nta kintu tukarelaxa gato hama dusubiye gutangura entraînement tugenda à 100%. Wavuye mu gihugu cy'u Burundi ukiri mutoya udakina muri championnat yo mu gihugu cy'u Rwanda hari mu mwaka wa 2017. Niveau ya basketball akijya gihe na niveau ya basketball y'iki gihe mu kibuga no hanze y'ikibuga wibona gute mu Burundi? Ego hariho changement ntawo tubibona kuko akijya gihe abafana bari bahari ariko ubu urabona ko baraza bambaye imipira imwe kandi si ibintu si kuvuga ngo kuri club y'urunani n'abadinamo barahari na new style turabibona bamwe niyo ni changement hari hanyuma n'abakinyi urabona ko rakani niveau yari igere imbere gatoya. Okay. Aho turavuga ko ari kubafana no kubakinyi. Hama kubijanye no kumufuko na. Twavuga ko Guibert yo bahembwa amahera ngahe kwezi. Je nibanga ry'akazi. Tutavuze amahera ashobora kubahembwa ku kwezi. Twavuga ugereranije nk'amahera uba nk'umukinyi wa basketball warinjije umwaka wibagana nko kugitigiri kingana gute? Ikibazo kiragoye cyane kwishura. Antuka ariko kameme waraguze hari ibikoresho waguze navuye ko utari usanzwe ufise kera. Nk'akarorero ati nkuko twakwakiriye bari mu muduga ugereranije ukavuga uti ikibazo vraiment kiragoye kwishura. Okay ni Guibert navuye ko uyu mwaka nta All Star game iraba. Uriteze yuko ni haba All Star game mu Burundi uzo burimo mu bakinyi twavuga bagize imigwi ibiri abakinyi 200 nabano uzo burimo? Ndavyibaza ako bizovana sinzi All Star game ukora amavote y'abafana cyangwa iki mukaraba na statistique en tout cas kuri je ndi prêt kwikina niyo bantora. Okay. Nko kuvuze statistique wibaza yuko nko kuri post usanzwe kina ko nk'umumenero wibaza ko statistique nziza umukinnyi ashobora kugira muri match nk'umumenero zoba zimeze gute yaba ku manota ama rebound cyangwa ama assist? Akazi kambere ko mumenero ni koorganiza mu kibuga. Iyo tuvuze koorganiza ko muri wa mbere ari nk'umupira tugiye ku ma statistique bararaba ama assist yatanze nkazingaye nkamoye no vuga ati nk'ubundi Guibert sotse mu kibuga ndavuga ati amanota no baninjije yo bameze nk'aya ama assist ama rebound kubyo numva ko mba nakinye neza poste yanje nka 7-8 ni sawa ko tugize muri 10 ni 7 points 7 assists hanyuma amanota plus de 15 ni 15 points par match nawe aba sawa. Umva tugiye no muri basketball Africa League mu gihe gukina ama eliminatoire vuba. Twavuga yuko ni abakinyi b'abarundi twavuga yuko umuntu ashoboye kubarondera ku mbuga ngurukana bumenyi basa n'abataba baboneka kenshi nubwo nk'abakopiteur babashaka kubarondera usanga bitaboneka cyane. Twavuga yuko Guibert ashobora kuzoba yaveraginga ashobora kugira nk'amanota ngahe par match muri ball kuko twarabonye ko mu nkino zeruka muri Afrique du Sud ashobora kuboneza nk'amanota arenga 15 par match twitegeye ko ubunye twemereye nk'amanota ngangahe par match. Bon, j'ai objectif yanjye dans 15 points par match abari sawa. Ama assist 7-8 abari sawa. Nubundi nshaka kubandaniriza ngaho maintain kuko 15 points par match kuri competition internationale kuri samanota make. Samanota make. Nyene mu nkino umugomba gukina match tubona ko abakinyi baba bafise ukuntu basanzwe bakina gutandukanye weyo witegura guturukino tuvuga guca ufise
urukino ubumeze gute ubyitegura gute cyangwa imbere kujya mu rukino bimeze gute? Bon, iyo umuntu afise match ikomeye pressure ntibura ariko jewe ko ndabigenza ntirirwa ndyamye numviriza umuziki hama bikagenda biragabanuka buke buke ariko ava match umuntu nta pressure yubura. Jewe ubwo wabuhera yinshitse mu kibuga. Umva ubwo buhera ugeze mu kibuga kandi ni Guibert nawe tuvuga ko umaze kuba MVP mu matonwa cyangwa mu wiki umaze kwigaragaza kame mu bazo kumva ko baravuga ati ko ufite taye ntoya. Byo ndabizi. None nkuko style ufise aho gashobora gukina mu bantu b'abagangi nyene gashobora kuba camwe ubigenza gute? Iyo ngiye ni exception ko no muri NBA turaza abantu bafite amataye matoyo bahakinye nka Isaiah Thomas ariko baragerageje gukina muri ligue ikomeye kandi bafite petite taille. Onaje novuga ko ngira no mfise izo exceptions. Novuga yuko uko nyene uvuze ko ufise exception kabiri navuga biri exceptionnel. Uyu mwaka muratwaye igikombe cha VBL 2022. Mu mwaka uza muteza gitwara canke? Bon turavyifuza cyane kuko uyu muntu yamaze kumva uburyo bw'igikombe ni ibintu byoroshe guhora shagura uradubla kugira urabe ukuntu uzogitwara ubundi mwaka. Rero novuga yuko umuntu imisho afite ikintu akunda mu bintu bibiri hama hari ikintu ushobora kuba ukunda cyane gusumba ikindi hagati ya 3 points hamwe no gupenetra ukinjiza iki kintu kikuryohera cyane. Je nkunda 3 points. Umupira wa Spalding hamwe n'umupira wa Wilson. Real cyangwa Barça? Real. Tangawizi, viva tangawizi cyangwa viva Malta? Tangawizi bien sûr. Citron cyangwa coca? Citron. Dynamo cyangwa New Star? New Star. Les Gazelles cyangwa Gladiators? Les Gazelles. Urunani cyangwa New Star? Urunani. Tambwe cyangwa Seba? Tambwe. Championnat za NBA cyangwa championnat za Euroleague? NBA. Gasana cyangwa Masa? Gasana. Ukunda kwambara ipantaro cyangwa ibutura cyo ukunda mu? Ibutura. Miss Burundi Kelingaruko wa 2021 cyangwa Miss 2020 plutôt Miss Kelingaruko wa 2022 cyangwa Miss Iteka Live wa 2021? Wa 2021. Fizo cyangwa Sabi? Fizo. TI cyangwa Rafkat? Rafkat. Voilà, ni Joe Guibert Nijimbere navuga ko ari watsindiye agashimwe ka Akeza Sports Player of the Week ko mu ndwi yahera nagashimwe nyene Akeza.net isanzwe ifadikanije na Wavetec Lubricants kugira ngo ibandanye ipromoting abakinyi uko canke kuriya iyi saison twavuga yuko hari byinshi cyane byabaye bigenda gute kugira ngo nakaye kabanga umukinya ashobora gukoresha kugira ngo akine saison nziza kubyo umuntu akine saison nziza bisaba ibintu byinshi kuko saison ni ndende condition physique urayitegura karaba n'amantraînement mukora c'est un match officiel muri weekend cyangwa iyo periode karaba kuko ikintu cyambere gikomeye ni kwantretena neza umubiri kugira uheze saison tablisio ataki kugira gire performance nziza nico gituma ikintu cyambere giba gikena ari condition physique kugira uzoheze iyo saison yose uri en forme. Ni VBL 2022 twavuga yuko ukoze ko abakinyi biba bisaba ko bari en forme ni kubyiwawe ushaka kutubwira abakinyi batanu uvuga ko bari en forme cyane baba barigenjeje neza uno mwaka. Bon kuri jewe duhereye kuri jewe bien sûr kuri poste 1 Clark yo muri Jimkana yaragize saison nziza kuri poste 2 bon Malik nawe yaragize saison nziza 3
Napoleon akina poste forward n'umuhiriye Napoleon no umushiramo kuko burya statistique ni ikintu gikomeye uravye average y'amanota antwengera yaragize nka 20 points par match. 20 points par match. Uno mukino tereza kujamo bien sûr. 4 poste 4 de kadushire ko Etienne. 5 ni Landry. Okay. Donc n'abakinyi batanu Clark, Malik, Napoleon, Etienne hamwe na Landry Ndikumana. Numva rero nturi mu bagize saison nziza. Kirazira kwikunda. Voilà. Ya urunani tubaye ko ari equipe z'iserukira igihugu umva yuko wazo barabafana batandukanye. Ni kihe kintu wemereye abafana ba basketball mu Burundi mu nkino za ball muzojya gukina mu misitsi? Tubemereye ku maximiza muri competition ya ball tukazoshika kure hashoboka. Ariho stage ya mbere n'iya kabiri hama no bakarifiye muri ball tubemereye yuko objectif dufise ni kwikarifiya muri ball kandi objectif tuzagerageza gukora ibishoboka byose byatuyishikirwa. Aha, utubazo tubiri twanyuma tunyaruka. Wiyumvise gute ubonye isanamu wafotoye kuri Akeza Sports wagurutse uri mu amababa amaguru ari hejuru nk'amababa y'inyoni? Bon, livre nagurutse ariko n'umuphotographe nawe afise target. Tuvuye ko ari foto ya mbere nziza umaze kuronka canke? Bon, iri muri nziza kandi vraiment iri top course nziza. Urafise umukunzi? Ego. Aha, akaba rero ari Joe Guibert Nijimbere niwe twari turi kumwe muri ino video ariko aratubwira ibitandukanye kuko nasanzwe akina umupira wa basketball. Akaba ari we yahiswemwo nk'umukinyi yaranzwe indwi yahera kuri Akeza Sports Player agashimwe kibahasha y'amahera ashika ku 150. Akaba ari igikorwa gikorwa na Akeza ifadikanije na Wavetec Lubricants isanzwe ari shira hamwe rikora rikanadandaza amavuta yo mu miduga.